jewe ikintu cantumye ninjira mu burimyi nuko nihweje ubwa mbere nkaraba kw'isi nzima abantu barongerekana ku mwaka baragwira, ariko igisata c'uburimyi kikagenda abantu bagabanuka mu kukijamwo. Hama ikindi naco catumye ninjira mu burimyi mu gihugu mvukamo kandi mba mu mahanga, nuko natanguye kuvyitegereza kuva nkiri muto, yuko abantu bava aho bavuka bakaja mu mashuri canke bakaja mu buzi butandukanye, bakaja mu bisagara bagakora, baheza bageze kuja mu zabukuru kuruhuka, ugasanga basubira hahandi bavukira baja mu burimyi kandi batigeze babikora bakiri mu kazi. Ivyo bigatuma usanga baguma bakenye, kuko iyo babikorana bari mu kazi vyari kubafasha bageze mu zabukuru, kugira ngo baba bitegekanirije, kuko tugiye turaraba n'igituma n'ico dukorera iyo turiko turakora. Umuntu urakora ugahembwa, ukagenda ugasoma ivyo urya, ukongera ukariha naho uba, hanyuma ukabandanya, nta bindi bintu birebire. Rero ico gihe bituma iyo witegekanirije ukaja mu birimyi, mu bworozi, naho uja mu zabukuru uba waritegekanirije, kuko usanga vya bindi biri ngaho, ivyo urya biba bihari, kandi naho uba haba hahari. Ikindi naco nuko ubu ugiye kuraba aho isi igeze, ushobora kuja mu burimyi ukarukora, ukaronka ivyo urya, ukongera ukanabikoramo business, ukabidandaza, kuko babandi bagenda mu buzi bakaja gukora nabo baraza bakabikugurira. Ico nico catumye nja mu burimyi. Ugereranije naho kuvuga ngo uburimyi bwa kera n'ubwubu bumeze gute ngaha iwacu, ahanininya nta kintu kinininya kirahinduka, kuko n'igisata abantu benshi bataritabira ngo bagende, babandi baje mu mashuri abavyize ubwa mbere, abandi bafise amafaranga, bakagenda bagashiramwo imitahe, bagashiramwo amafaranga bagakora. Uburimyi uca usanga bugumye hahandi, kandi ku mwaka bigenda bihinduka, kuko isi iratituka. Kera abantu barima hatonya bakimbura vyinshi, kuko bari bafise inka nyinshi, bakaronka amase, bagatabira ayo matongo, hama bagashobora kwimbura. Ubu rero aho inka zigabanukiye, uca gusanga ata mwavu bafise, kandi wa mwavu nawo ugaca ubasaba amafaranga. Ico rero ni ukuraba ingene eske umwavu bawukora gute kugira ngo dushobore kurima, kuko kurima bijana n'umwavu, kugira yasi uyitabire, uheje kwitabira nayo uyigaburire, iheze kugaburira, kuko urayigaburira nayo ikakugaburira. Ibindi tugiye kuraba mu gisata c'uburimyi, harakenewemwo inguvu nyinshi cane, harakeneye inguvu abantu gukorana. Nka twebwe ababa mu mahanga, usanga hanininya tugira ibibazo vy'abantu dutuma, ugasanga babandi utuma ntibakurabiye, kandi batakurabiye neza, nawe waruzanye amafaranga bari kuronka akazi bakabitunga nk'ivyabo, bikabafasha bakakwigirako, hama nawe ukaronka ya nyungu, kuko iyo ugiye ugakora ugasanga ntiwungutse, kenshi ico gisata baca bakivamo. Uti none abadiaspora bafise uruhara ruhe mu vyerekeye uburimyi, baje kurima iwabo. Abadiaspora bafise uruhara runini cane, kuko abadiaspora ahanininya aho bari barashobora kuronka petetre akantu gatonya baba barengejeko, ako rero barashobora kukazana mu burimyi, bakarima hahandi bavuka. Ko baharima babandi nabo bagenda babigirako,
ariko ivyo bija gusaba ba bandi nabo babana yuko babifata nk'ivyabo, ntibabifate yuko wa muntu atari hafi yavyo babwirizwa kuvyonona canke ntibamurabire, kuko iyo bamurabiye n'uyundi araza akazana nabo bakamurabira ko bakaronka akazi, bakarima iwabo, bakagenda batabira, bakagenda bunguka, nabo barahungukira, bose rero bakunguka, yaba wa mu diaspora akunguka n'aba bandi bakunguka. Aho ahanini mucerekeye uburimyi nico mbona cokorwa. Murakoze.